Amahegitare agera 15 kuri 50 y'ikigo kijeje kugwiza imbuto kiri ku mutumba wa Mugara aho bita ku Buzimba komine Rumonge intara ya Rumonge niyo amaze gutwagwa n'imyuzurire. Ivyo byose bikaba vyaturutse kwigwa ry'imvura nyinshi yibonekeje muri kino gice cirima agatasi c'umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Aha kandi ngo n'umwonga wa Mbaregatakwa ukaba utasigaye inyuma aho hamaze kugenda hafi hegitari zishika 50. Aha turi ni ku kigo cyo kugwirizamwe imbuto kiri ku mutumba wa Mugara ahantu bita ku Buzimba muri komine ya Rumonge. Kubera ihindagurika ry'ibihe iki kigo rero cari gisanzwe gifise amahegitari ashika 50. Ariho kugeza ubu nkuko mubibona kubera ihindagurika ry'ibihe bituma hagwa akaca haba igwa ry'imvura nyinshi haratumye amasi atakara. Aho twovuga ko ngaha atumaze gutakaza nk'hegitari 15. Hegitari 15 urumva harimo n'imirima ibyo byose byaratakaye. Kandi karero notanga turafise umwonga wa Gatakwa twita Maregatakwa arimiramo umuceri cyane. Aho twovuga yuko uwo mwonga wari usanzwe ufise amahegitari agera ku 200. Ariko kubera ihindagurika ry'ibihe bituma n'uruzi ruduga ubu amahegitari ashika 50 aramaze kugenda ntakirimwa yaruzuyemwe amazi. Tukaba dusiganye nk'amahegitari yawe 150 mu mahegitari 200. Aho twovuga n'ayandi mahegitari izindi yarimwo izindi ndimo murabona nka mu ntara ya Rumonge indimo nyinshi zirimwe ibigazi muri ko murabaho mwaciye hose murabona yuko izi nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika zaratwaye ahantu hanini zaratwara n'imirima y'ibigazi. Yo mirima rero yabisanzwe irimo n'izindi ndimo twitaje imbumba rugo rikitire vivriere ibyo byose vyarononekaye. Aha rero ibyo bica bituma n'umwimbu ugabanuka mu ntara yacu ya Rumonge. Aha uyarongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara akatubwira amakomine abangamiwe gusumba ayandi. Amakomine menshi mwaduhereye mu ntara muri komine ya Rumonge murabona yuko ariho haca inzuzi nyinshi. No kuvuga amakomine acamwe inzuzi zisuka muri Tanganyika niyo usanga yababaye cyane gusumba ayandi. Aho twovuga nk'ikomine ya Rumonge turavuga nk'ikomine ya Bugarama n'ikomine ya Muhuta. Izo urasanga zababaye cyane kubera izi nzuzi bivuye yuko zuzura zigatuma zitwara n'amasamwamwe ahandi zikisuka mu myonga. Mu ntwaro nabo nyene baremeza ko imaze kononekara ari vyinshi bakavuga ko ubu bariko baraharura ibimaze kononekara mu ntumbero yuko baraba ahandi ho caharangurirwa ibikorwa kugira ngo intara ntizotegwe nibazo bijanye n'umwimbo muke. Imirima yose iri muri ako gace uno munsi yararengewe n'umuzure w'amazi. Dufatiye cyane cyane nk'imirima ahantu basanzwe bari mu bigazi bari barimye n'ibitwega by'umbumbarugo bitwa c'umuceri tibagi n'ibigori. Uno munsi byose tuvuga uno munsi biri mu mazi. Turavye nk'ubu imvura ari nyinshi cyane kandi kibandanyirwa nyinshi aho hantu no munsi hakabuzuye amazi. Mwumva no munsi ari cyo muhatera ntibishoboka kuvuga no munsi rero ubwa mbere nuko tumaza kugira turaba mbega ivyo nonekara byo bingana gute aho ahantu twotera ibindi ho turahafise hariho byo byose utafise bamaze kuturabira kugira ngo tuvuge twajya rero hate n'umuzuro w'amazi na yuko n'umyimba bene igihugu bari biteze ntaho bazoronka. Eka mbere no mu buyobozi bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara baravuga ico bariko barakora kugira ngo babandanye gukingira ibidukikije muri rusangi n'ivyo burimyi bidasigaye inyuma. Ikintu turiko turakora nk'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara yacu ya Rumonge no mirimo ya misi yose yo guhimiriza bene igihugu ubwa mbere gukingira amasi. Kera izi nzuzi muri ko murabona henshi ku nkengera yazo haba hateye imbingo mugabo kubera amasi yagiye araga abantu bakiyongera byatumye za nkombe zose z'inzuzi bashaka kuzirimamwo
bigatuma borohereza rero za nzuzi zigatuma zitwara ya masi. Ico rero turiko turakora no guhumiriza bene gihugu gukurikiza za metero dusabwa na leta ku nzuzi, haba ku nzuzi canke ku biyaga, kugira ngo aho hose tuhatere ubwatsi, aho twovuga nk'imbingo, bituma ubwo bwatsi bukingira iyo si yacu ntiheze ngo itwagwe n'izi nzuzi.